Ikaze kuri Juferg. Tutavuze ku vy'intambara ziko zibera muri Congo vyo kurasana vya M23, vya bindi bavuga ngo barasanye ngo canke vyagenze uku na kuriya. Muri Congo aho hakurya y'igihugu kibanyi haravugwa ikiza gishasha c'ingwara yamaze abantu. Irago mwagiye mwumva ibiza bimwe bimwe nka za Ebola, Mpox n'izindi zagiye zituruka aho hakurya muri Congo. Mu minsi heze umuyobozi umwe mu barongoye ONU igihe bari muri Suisse bariko biga ikibazo ca Congo yarahagurutse imbere y'abantu aravuga ngo ati ibibazo byo muri Congo bizoba bibi cyane canke ibibazo bizoturuka aho hakurya mu gihugu kibanyi azoba ari bibi kurusha ivyo abantu bariko baribaza. Yaravuze ko hazobaho ingwara z'ivyaduka n'ivyoherezo idasanzwe biturutse yuko abantu batazoba bitayeho isuku canke ubuvuzi kubera yuko bari mu ntambara. Aho umajambo ariko aravuga ku bintu vyerekeye ingwara ziva ku isuku rike n'ibindi, ingwara zijanye no gufungura nabi. Aho yovuga nk'ibintu vya kolera, amacinya na kwashi n'izindi. Ariko icaje gutangaza abantu nuko hadutse ingwara itaramenyekana batazi yariyo gushika uyu munsi canke gushika iyi saha. Kuko iyi ngwara itandukanye nimwe boba bari bariteguriye za ngwara ziva ku isuku rike. Iyi ngwara ikaba iteye ubwoba cane abantu batuye muri Congo kubera yuko iyi ngwara itararonkerwa umuti. Iyi ngwara canke iki kiza bivugwa ko gushika uyu munsi atawuramenya icari cyo canke ibijanye n'iyi ngwara. Kandi igiteye ubwoba nuko iyi ngwara igufashe inyuma y'amasaha 48 ugaragaje ibimenyetso uhita upfa. Nukuvuga inyuma y'iminsi 2 ugaragaje ibimenyetso vy'iyi ngwara uhita witaba Imana. Nkuko bikomeza kuvugwa n'ishira hamwe yita ku magara y'abantu mw'isi OMS ryamaze gutangaza ko muri Congo hadutse ikiza c'ingwara canke icoherezo itaramenyekana kiriko cisasira inkumbi. Iri shira hamwe uyu munsi ryamaze gutangaza canke ryamaze gusohora itangazo nkuko vyanditswe n'ikinyamakuru ca BBC Swahili ko abantu barenga 53 bamaze kwitaba Imana. Kandi congeye kivuga ko ico kiza ata muti gifise kuko nabo bataramenya icari cyo. Bongera banavuga ko abantu barenga 1096 bamaze kwandura ico kiza kandi bamaze kugaragaza ivyo bimenyetso. Bakaba bafise ubwoba yuko inyuma y'amasaha 48 nabo bashobora gupfa. Ibintu bikaba bibi cyane, ibintu biteye ubwoba. Bivugwa ko iyi ngwara canke iki kiza canke iki cyoherezo yagaragaye ubwa mbere mu gisagara citwa Boloko mu buraruko canke mu majaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu ca Congo muri Nord-Ouest mu Gifaransa. Yagaragaye ubwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri uku kwezi tuvuyemo. Iyi ngwara yatangajwe canke vyatangajwe n'umuyobozi w'ibitaro vyo muri ako gace vya Bikoro uwitwa Serge Garibato. Yavuze ko inyuma y'amasaha 48 umugwayi agaragaje ibimenyetso vy'ingwara ahita apfa. OMS yo ivuga ko inkomoko y'iki kiza canke y'iki coherezo ari abana batatu bariye bimwe bita ubuhungarema. Ivuga ko ibimenyetso bigaragaza ingwara ngo akenshi ngutangura kugaragaza ibimenyetso nk'ivy'umuntu agwaye malaria, hanyuma mukuva amaraso ahantu hose ufise intoboro ku mubiri. Ibimenyetso bivuga yuko bigomba gusa n'icoherezo canke n'ingwara yigeze gutera mu minsi heze bita Ebola. Ariko ngo igiteye ubwoba canke igiteye amakenga ngo nuko abamaze gupfa bose babapimye bagasanga nta ngwara ya Ebola bafise. Rero ibi bigatera ubwoba OMS ikigo kijejwe amagara y'abantu mw'isi bavuga bati nimba muri Congo hari intambara hakongera hakavuka ibiza bidasobanutse canke bitazwi kandi abantu bakaba bariko barahunga bava muri Congo baja mu bindi bihugu, ati aha ntibashobora kuzofata iyi ngwara bakayija bagenda bayitwaye mu bindi bihugu. Reka dukomeze turindira nimba OMS ishobora gutora umuti vyihuta canke urucanco kubera yuko ibintu bishobora kuba bibi cane muri Congo canke mu bihugu bibanye byo muri Congo ahantu impunzi ziriko ziraje. Twari dusanzwe tumenyereye ibiza nka Ebola, Mpox n'ibindi za coronavirus n'izindi. Reka turabe iki naco gishasha coba kije, ariko twizere yuko OMS izogitorera
urukingo canke umuti hakiri kare ibintu bitararenga inkombe. Ikindi naco nuko Imana ibona abantu bayo. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva ni Roy G kuri G4G. Ciao.